Muga mumvirize igice ca kabiri c'inyigisho hindura umugwi. Matthieu chapitre 6. Umurongo wa mbere gusa. Ahanye hari inyigisho nyinshi gose ya beaucoup d'enseignement aha mu kino gice ca gatandatu. Chapitre 6. Umurongo wa mbere gusa. Mwirinde nimugakorere ivyiza vyanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe. Nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so wo mwijuru. Abyumvise? Turi kumwe. Ngo mwirinde iki? Mwirinde, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Mwirinde kugira ubugororotsi cyangwa icyo mukora cyose imbere y'abantu. Ano birashoboka. None abantu ko turi muri bo uzokwinyegeza. Ubugororotsi buzaba muri chambre gusa. Ariko imbere abantu ntibushoboka. Nashaka tugende bukebuke sishaka kwihuta. Kugira ntubonwe. Mana majambo ikibazo hariho abantu batatu nganga umugaraho kuri ya image. Ujye w'imbere hari ibintu byiza by'ubugoroka akoragira, sivyo? Agashaka uriya wa kabiri ashaka bamubone bambone. Kugira uje muri 10 kwijana hari igikorwa gikomeye tuza gukora. Ngo ivyo ukora byose nturondere ko abantu bakubona. Nubwo bazokubona mugabo mutima wawe nturondere ko bakubona. Mana majambo ntugira ikintu kugira abantu babone ivyiza vyawe, babone ingeso nziza zawe, babone ingene Imana yaguhezagiye, sivyo? Ngo pour être ngo pour en être vu, kugira ngo babonwe, sivyo? Yesu avuze ngo autrement atari uko naho vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père. Ngo nta mpera muzoronka cyangwa ingororano muzoronka so wo mwijuru. Kubera iki? Twibaza ikibazo. Kweka Imana ndashaka kuguhezagira kandi wakoze ikintu ciza kaguhora ngo we abantu bakubonye. Cyangwa geraje kwiyereka abantu. Kubera iki? Tubandanye. So murongo wa kabiri gushaka kuwa kane. Ndazora guhagarika 2 à 4. Niwagira ubuntu ntuzovugishe inzamba imbere yawe nk'uko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira. Ubuntu ngavye omone gutanga amafaranga, sivyo? Niwatanga ntuzogire gute? Ntuzovuza inzamba. Trompete imaziki. Trompete ruvuga ati hey! As-tu vu? Mwambonye? Ntuvuza inzamba, mana majambo Yesu akavuga ngo ntwatire attention y'abandi. Ntwatire attention y'abandi ngo kubera ikinza naguciramwo turamenye aho naguhagarikiye. Imbere y'abantu nkuko aba hypocrite indyarya zibigira bandanya ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. Bamaze kuronka impera zabo izihe? Cyorwa grave. Uru wa mbere na kuva mvuka ndabona umuntu ari genero nka wewe. Yo ni impera biherera ngaho nyene. Mwijuru nurindira ikindi. Mana naratanze ba impera warayironse hajya muri MK direct. Wayironse ntuzire kuyimbara ijya turi kumwe. Kwera iki Imana ibabone turi kumwe. Turaza kuvyumva. Wageze ku murongo wa gatatu wa kane. Ariko weho niwagira ubuntu. Geza ngaho. Abo bantu meje kuvuga bimbyajya ni bamwe muri 90%. Uriya Yesu agravuga muri 10%. Ariko wowe uri muri 10%. Bandaye. Niwagira ubuntu niwatanga ntumenyeshe kubafu kwawe ico ukuryo kwawe gukora. Bigaragara yuko wewe uri muri 10% ukorera hehe? Mwibanga. Kubera iki? Verse 4. Kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu misho. Ibyo utanze bigirirwe mu misho. Kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Akantu nyuma nimakumse kanyuma. Kandi so abona ibihishijwe. Mana majambo ibigaragara ntavyabona. Fanditse nowe. Ton père qui voit. Est-ce que handitse? Jere ndimba gose mwijambo. Haleluya. Amen. Ngo so ton père qui voit dans l'eau. Mana majambo ton père so wawe abona ivyihishije.
ivyo ugize ku mugaragaro nta vyabona. Bibona bande abaguha impera, abakwemera, abagutera amashurwe, indavyo, abo nibo babibona, ariko so ntavyabona. Yesu Imana ibona vyose, ariko ntavyiraba, nivyo yitaho, ntaco yibwira. Niwagera gutanga, ufasha abakene, ufasha imfuvyi, ufasha ishengero, ufasha abakozi b'Imana, ugashaka ko abantu babimenya, ndakubwire so wo mwijuru ntavyo azobona, nta n'impera uzoronka, kubera wagiye muri 90%, kubera ushaka yuko bakuvuga, washatse kwatira attention y'abantu. Cyo tuma rero hari gihe mbabara mbonya mu mashengero kuri YouTube, aba 500,000 muze hano, aba 200,000 muze hano, bakagarukira kuri angahe 10,000. Ako no mu 10,000 no mara. Byumvikana yuko imigisha igenda gabangana. Ugiye muri 500,000, yeee uri umugabo, so mwijuru ntavyabona. Kora wewe nature kamere, nabwiye ko kado uwo muntu ujya kunda, so wo mwijuru akunda bibaye mu mwisho. Bitaye mu mwisho urakura tumwanya wawe, nimba urobikora simbuka uje muri 10%, uveyo, ntusubire gushaka ko bagukomera amashi, ntushobore kurondera ko abakozi b'Imana bakwemera. Oya, ukorera abona mu mpisho, araba ku mugaragaro, araba mu mpisho. Haleluya. Ariko ahanye Yesu akavuga vyekeye gutanga, muga ntibiragutanga gusa, icyo ukora cyose wiyumvira abantu. Ko tatanga usoma ntimure nk'ingyajya zishaka kunezeza abandi. Murongo Simba murongo 5, so murongo 5 verse 5. Nyaruta, iyo musenga ntimukabe nka za ndyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho iyo usenga uje mu cyumba cy'inzu yawe ahiherereye, wugare urugi usenge, so aba mu misho, kandi so akubone mu misho azoguhera. Wow. Ngo abasenga mu misho, kweki Imana ishaka imusho. Komandani, kweki Imana ishaka byose kubera mu misho, mwibanga. Kubera iki? Inyishu gana Yesaya 42, Ezayi 42. Nyarusa, tumve gituma Imana ishaka mu misho. Ifo kubyumva, utabyumvise ntushobora kubohoka. Yesaya 42 murongo 8. Jewe nduhoraho, iryo ni ryo zina ryanje. Iryo zina ryanje, icubahiro canje sinzogiha uwundi, n'ishimwe ryanje sinzoriha ibigirwamana vy'ibibazano. Mane majambo, icubahiro canje sizogisangira n'umuntu n'uyu umwe. Avyumvise? Imana yacu ni Imana igira gute? Ifuha. Kuvayo 20:5, Exode 20 verse 5. Imana yacu ni Imana ifuha. Uvuga yuko iyo ukoze ikintu ugashaka ko abantu bakibona, jewe ndiho ndafuha. Abo bantu bacika ibigirwamana, niko yanditse. Gusisangira icyo cyane n'ibigirwamana, ariko avuga ibigirwamana mugabo ikintu cyose gishaka gusangira Imana, ngo je sinsangira, je ne partage pas la gloire. Imana ashaka guhicubahiro yo nyene, yashaka kuduza, yashaka kuzamura, sivyo? Yo nyene yatumva ikintu kimwe, ndiho ashaka kukuduza wenyene, ashaka kugushira hejuru wenyene. Ndiho yanka umuntu ashaka kwicira hejuru, kuko nicyo cyakoroye Lucifere we Satani, sivyo? Ni wamubaha mu misho. Subira inyuma gato muri Matayo, aha twasomye, sivyo? Ngo Imana yasuye kuvuga nyene mu 6, ngo ton père qui est dans le lieu secret, ari mu misho, ngo qui voit dans le secret, babona hishije. Ndabakarero umukobwa ariko arasengera umugabo, ashaka kugira mariage, nta mugabo afise, nta mufiance afise, sivyo? Ariko arasenga mu mito, avyuka saa 9 ariko arasenga, arisonzesha mu misho.
asenga, mana ndashaka uwo wandemeye. Hari umuntu wandemeye. Jambo ryawe rirabivuga neza yuko umugore yaremeye umugabo, nimba n'umugore afise igitereko, hari umugabo kekepa. Ndashaka aze uyo nyene. Wewe niwe remettre de temps de circonstances. Ni uhindura ibihe, sindigene zobikora. Ariko uzobikora hageze. Haleluya. Uratereshaja ivyo Imana yarangije kera. Bikaba mu buzima bwawe. Amaze ukwezi, amaze amezi 6, amaze umwaka yishije. Mu misho. Ndabwira amasereje mu misho ndiho arayabona cyane. Aca kwegera mukicarana mu misho. Harageze umwaka agira kwishura. Ndabaza ikibazo. Zo kwishura mu misho. Mariya izobera mu misho. Dote izobera mu misho. Izobera he? Kumu! Niko diakora. Usabera mu misho akaguhezagira ku mugaragaro. Mu misho. Ivyo byamfashe imyaka, byamfashe igihe kinini ngo ndabitahure. Ndababwire ko najewe ndi umuntu nkamwe, sivyo? Narahaciye cyane aho hantu. Tekera navoyaja cyane Afrique du Sud. Nkagenda Dubai, nkazana amamashini, nkagira business, nagize kumukomersa. Hanyuma muzi. Hanyuma 2003 Imana irugara voyage yose ngo pa! Kadena. Omengo bafashe ko igufuri bashira mu Burundi, sizova mu Burundi. Ndakubita imyaka 10 ndi ngaha. No mu Rwanda sinajayo. Uribaza, imyaka 10. Umuntu yarwa mu voyage. Ama 2010 nagira mariage. 2013 umwaka utanguye. Hari umudamu umwe ari i Buraya anyandikira ngo Imana ihezagire ingendo zose ugira ukore muri umwaka. Harageze ko nugurura. Wa munyororo ndawuguye. Uwo mwaka nagiye muri Amerika kabiri mu mwaka umwe, nje Buraya mu mwaka umwe, nje muri Afrique du Sud mu mwaka umwe, 4 voyage umwaka uyu. Kweli Imana yuguruye, haleluya. Yuguruye irugurura. Hanyuma wazi umuntu yaramaze imyaka 10 afunzwe. Sitari muri prison mugabo nari nko gufungwa. Hari akantu kaciye kadudubiza. Baswire bavuke. Nijawe trompete. Kiye kwa aeroport. Pouf, Facebook. Christy Kumana voyage, aeroport de Bujumbura, Washington. Vyo mu misho, bye bye. No muri transit, ageze muri transit, ndondera wifi. Pif, ageze ngaha. Ageze voyage shitse. Shitse muri Amerika abanyakiriye. Ndi ku aeroport. Ndi ku aeroport. Nabwira umuntu, ushaka kumfotora. Bariza. Nguyo. Nuzi yashari yo kera mugabo. Nabohoka. Mwozibona. Akantu kose ndagenda kwa mushikanje muri Hollande. Nguyo no muniyese wanje. Atarandika amajambo antegeme yasa n'intahe mugabo ni trumpet. Yaje mu misho baba. Namaze nk'imyaka 2. Kwama tunigana. Madamu ndagusavye. None Imana yamezagiye. Imana yamezagiye. Haleluya. Hanyuma umunsi umwe akantu kose ngize barana abantu. Sha bareshowesha. Hari umuntu yize kuvuga ngo bareshowesha. Mugambo ni shari muri we. Mbona babiri bagize ishari. Ta bintu vyanje bizana ishari. Kumbe ni. Bazoshikirwa nabo je narahezagiwe. Mugabe mwemwe yaragu madozoro tension. Haro rouge. Sente swarambira ati ndakubaza ikibazo kero. Nivyo naguhezagiye. None mukubishira kuri Facebook. Intumbero ni yihe? Urumva nshaka gushinga intahe? Sukushinga intahe. Umutima wawe ndawubona. Ndakubwira nafukamye. Ndasaba imbabazi. Rero ndahinduye. Kuri Facebook
nzoshaka ibintu biguhesha icyubahiro gusa, nzovuga ubutumwa, nzoshaka inyigisho, ivyo wampezagiye wewe ushatse kuvyerekana uzovyerekana ata façon, ariko si jewe nzokontribuera kuvyerekana. Naciye mbohoka kuko cyari biteye ubwoba. Abantu no muzo bigira nkabibona nkavuga ati bafashe ngo bamfashije, narahavuye bakure hajya. Urumva hari ibintu ndabereka, ndaza kubereka kandi bikomeye. Hari ibintu bikomeye biba kandi ntumenye kuri muri vyo. Ubyumva? Reka nabereka ikintu kimwe. Abyishije mfite kuvuga. Tugenda tuya muri 1 Samuel. Samuel wa mbere cya 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 verset 7. Samuel wa mbere igice cya 16 umurongo w'indwi. Bon, imbere imbere yuko asoma ashaka manzi sigure gatoya mu byumva. Urumva Imana yari yamaze gufuta yamaze gukuraho Sauli, iravuga ati rero ndakeneye undi mwami. Sibyo? Igenda mu rugo kuraba uwo yitoreye. Ishitse wageze ku murongo ashitse se wiwe abona Samuel yari umuprofete umwe bemera bose. Iyo avuze ni amen, ntuharira. Bacavuga ati hari umwana wawe, nyereka abahungu bawe, hari umuhungu wawe. Ubwo nyene se wiwe acarodera ikigangi ukuru w'igifuwa ari entraîné umugeriye umugwanya. Murongo w'indwi rero verset 7. Ariko uhoraho abarira Samuel ati, okay hera ku murongo wa 6. Nuko bashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati, nta gukekeranya uwo uhoraho agira yimikisha amavuta nguu imbere yiwe. Ninde yavuze ivyo? Samuel nawe yaragiye muri 10%. Nakoze Imana birabagora rimwe na rimwe sivyo? Samuel yagiye muri 10% ngo nagukekeranya umugabo w'ijunja nk'uyo. Ndashaka muri kuri turi kumwe namwe mushonje mwihangane sivyo? Mwumvirize neza piyo ntunyarutse. Soma buke murongo w'indwi twumvirize verset 7. Ariko uhoraho abarira Samuel ati, nacuraba ishusho yiwe, nturabe ibiri hanze canye ikireho ciwe, ubugangi bwiwe, kuko ntamushimye. Sinamushimye. Erega jewe sindaba nkuko abantu baraba. Geza ngaho gatoya. Nimuko murankurikira. Wega jewe sigira gute? Ibintu byinshi tw'agaciro siko ndiho bibona. Jewe ndiho sindaba cyangwa sindeba nkuko abantu baraba. Oya, suko ndaba. Nimba ushaka guhimbara ndiho. Nashaka uve ngaha, uvuye kunanira mbwa wabitahuye, sivyo? Uve ngaha uzi ngene ndiho araba canke areba. Araba gute? Bandanza warugeze. Aho nyene warugeze. Kuko abantu baraba ku rukoba gusa. L'homme regarde umbiriza. Mu Kifaransa avuga ngo l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Umuntu araba ibikanga amaso. Iboneka, ibigaragara, nivyo abantu baraba. Ariko jewe ndiho bandanye. Ariko jewe uhoraho ndaba mu mutima. Haleluya. Jenda umutima kubera iki? Ahishije. Jenda ahataboneka. Ivyo ushaka kwera ndiho byose ugendera ahihishije. Umugabo bari bazanye n'inde w'imfura yitwa nde? Benshi muzi Daudi. Ndashaka izina muri fate. Eliab. Mukirundi bavuga iki? Eliab ni mumwibagire. Kubera iki? Muri twese ngaha nawe bakora baranyuza kuri internet, YouTube, WhatsApp, aho uri hose. Muri twese harimo Daudi na Eliab. Sivyo? Eliab ni umuntu yishira imbere. Abahungu indwi ugaragara gusuba abandi. Umuntu umugangi gusuba abandi ninde? Eliab. Muri wowe rero Eliab yamashaka kubonwa kuca imbere, sivyo?
ariko musomye ibyo byabaye inkuru muranda musoma Imana yashiyabaza ngo none Imana imaze kumbwira gutya yashiyabaza ngo none nta wundi muhungu ufise kandisha egana nakibagiye arakana mugana cyo komara sivyo cyo komara kari ukararagira intama siva ngaka taje bagiye gakura he mwishamba ashaka uzure uvumbure biri mwishamba kuko nivyo ndi hashaka muri wewe biri wa neglige biri batabona biri atazokomera amashi biri batakwemera banzu bigarure baciyaza Dawudi Imana avuga ati l'homme selon mon cœur umuntu ameze nk'umutima wanje ushaka umutima wanje ushaka kandi Dawudi ntiyaciye umwami ubwo nyene mission iheze baramusize amavuta cyaka subira mwishamba igihe ni cyari bwagere cyenda afite amasezerano ntiyaragera mukozi w'Imana mikro nanje ntiharagera ariyemera aririmba wenyene ntiharagera nubwo hamagawe rindira isaha kuko cyari kurahingurwa ndabwiye Dawudi icyo gihe ntamwe aramuzi bawukse kumumenya kuri Goliath popularité ya Dawudi yatanga kuri Goliath amasaha ariko aragenda tuje muri 1 Samuel ndabereka kano kamwe gakomeye 1 Samuel 17 niho akaja muri tuna page 1 Samuel 17 bongera bereke abantu benshi murazi inkuru ya Dawudi sivyo ya Goliath abagiye kugwanya Dawudi kugwanya Goliath n'abasirikare abajene bakomeye uyu mugabo mu bayirungitse harimo Eliab ko Eliab niyo aje imbere muri byose ka Dawudi kagumye hehe ariko se bavuga ati petit akira umuceri ubugari sinzi yamuhaye genda ugaburire ba grand frère gaca karagenda kagiye kubagaburira gashitse kumva bose ibigabo by'ibyango yo nakebwa wamwica no muhiki bazi umuntu aciye intervena ba frère we bose bari nyuma y'amatante binyegeje uwo intervene ninde mwiza ko ari inde wa undi Samuel yibaza ngo newe w'umwami beburaza amajambo yawe bamubwiye soma umurongo wa 28 verset 28 Samuel wa mbere igice c'indwi umurongo wa 28 maze Eliyabu mukuru we imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu arashavura cyane aramubaza ati wazanywe n'iki mbega bwa butama wabusigaranye nde mu bugaragwa nta kintu ushoboye atari kuragira gusa amanyama yawe n'ubugaba bwo mu mutima wawe erega icyakuzanye ni ukugira ngo urabe intambara uje kuraba spectacle uwo ni inde kuravuga abandi ba frère baricwe mbwa Eliab bajukumira ubwango eko gapeti we nta soni ni grand frère ndakunonzora turumwe namwishuye verset 29 yamwishuye gute Dawidi aramwishura ati none nkoziki ngogiziki none ni kwa rukubaza gusa umoyiki bandanya ni kwa rukubaza gusa mbiriza ndashaka mu video verset 30 afite bitabo bya Bibiliya musurinye verset 30 yakomeye gose 30 soma 30 arahindukira indahindukiye Dawidi yamuhaye umugongo arahindukira araba uwundi nawe amubaza nk'ivyo abantu basubira kumwishura nk'ivyambere tubandanye na 31 bumvise amajambo Dawidi avuga bayashengerana kwa Sauli araheza aramuhamagaza nawe wageza ngaho nashaka gusa nabwiye musurinye kuvese 30 mu gifaransa avuga ngo il se détourna de lui mukiri bisigura ngo yamuhaye umugongo bariko arahana amajambo na Eliab aravuga ati eba ibyawe ndabihaza ndabwiye ikintu kimwe Eliab ari mu mutima wawe Dawudi ari mu mutima wawe Eliab nutamu umugongo aguma avuga
niba mu mugongo ntasubira kuvuga ariko umuhaye atansiyo ukamwumviriza azoguma avuga aca mu mugongo kuko akunda muri Ibrahim Imana ni nziza bro uyu ngaya yawo umwami wa Israeli cyagenda gute yo Eliabe abari we Imana yatoye nticyagushoboka ntubwibone nk'ubu ariko amuha umugongo ndashaka rero uve ngaho uti Eliabe wanje ndashaka mu mugongo ndashaka kwita tunani ya Eliabe no munsi kuko nta mwumva ikintu kimwe Eliabe gena kora ndashaka nabikishe gena kora igihe cyose wumva gushaka gukora ikintu abantu babona sivyo Imana yaguhezagiye waronse umugabo muragize dote nziza hageze kuja kuryama Eliabe arabwira ati nujyame utarahindura profile nujyame sija kuyangana gushika ejo arabwire kera amarezo sosio taraza Eliabe yarakora nimba ari gihe Eliabe akora rero ubu nabwize yanje cyo muri Facebook nimba ari gihe akora ubu ni ibyo marezo sosio nushaka kumva akantu kose kabaye ubuze connection statut y'abana mubone kubera iki ushaka yo wataye ibiro ubaye mwiza cyo statut yo ubwiza burakumaze ayo majambo anezereza nde Eliabe aneza Eliabe Yesu yavuze mushobora gukora abami babiri sivyo mushobora kunezereza bose Eliabe na Dawudi ntashobora kunezerezwa bose niwahitamo guhita kunezeza Imana nabwiye munyumve neza si bibi gushinga intahe ariko umutima ufugana Imana yawubona nimba ushaka Imana yashibwe ishobahiro gira ibihesha Imana icubahiro sivyo nimba akantu kose kabaye kuri statut Instagram Facebook nuvuga yuko Eliabe akora kudomina yari yamboshe jewe yaramboshe ushaka nivyo babone Imana yanje bagende bavuga abagabo bayo Eliabe arabwira ati no ufise amatayi ufise amaguru meza tuza gato ikwegere tu n'exagères pas qu'est-ce que Dawidi abwira gute Dawidi abwira ati ayo maguru ntari meza yaremewe umugabo wawe nokwiye kuyaraba wenyene jalousie ni ufise ubuguru je bifise rero ndavyerekana Imana niyo ndemye si jewe ganibaze uri Eliabe akora avuga muri wewe Eliabe ashaka vyose bibe kubugaragara ashaka bose bakwemere ashaka kugira amajambo meza ndabwira nimba unezererwa amajambo bagomba kugira kuba Eliabe akora gara akora television aterofile kandi arakomera yavuze uko akomera niko yanka kuvayo ukwiye gufata rero decision yo guhindukira umugongo none kirazira gushira kuri statut cyangwa Facebook oya mugabo ushireyo ivya Dawidi yavuye mu ishamba aza kuyobora ubwoko bw'Imana abajana mu gakiza haleluya yabatwaye muri la gloire de Dieu ni washira amajambo hesha Imana icubahiro komeza kuko bazobona amajambo ntibazokurikira wewe bazokurikira ibyo kurandika bazovuga ati uyu muntu aradufashije aranyugura amaso hari abantu bakizwa kubera amajambo nanditse kuri Facebook kera bakora kizwa kubera babona amajambo y'ubuzima ugasanga aho kushiraho Eliabe kubera Eliabe atira attention kuri wewe sivyo ukwerekana ibintu byiza Imana gukoreye byose ni wewe félicitations ura grave uri mwiza ntubaho kandi ubaho kabyemera ngo ntubaho harageze ndabwira amajambo arakomeye amasaha yo kurangiza arageze bandaye arafite imanza haleluya aya n'amajambo y'ubuzima aya n'amajambo abohora sivyo impuzu nziza irukira muri statut ni Eliabe nivyo Imana yaguhezagiye ariko Imana yacu ntibona ku mugaragaro ngiye ko Imana icubahiro kandi tabibona icubahiro umviriza
nivyo Imana guhezagiye wagize ibintu vyiza wagize diplome waronse diplome puf acagira ifoto kinini cha diplome masters yo Imana yaguhezagiye mugabo ngaho buryo wagize Imana ihabwa icubahiro muri henda ntihabwa icubahiro kuko impera yawe wayironse nibajya urashobora kubwira umugenzi wawe nivyo inshuti yawe nivyo umuntu mukundana bashobora kumubwira ivyo bintu n'amafoto kayamurungikira mugabo ayi mutumva bijya bintu vya status ni mubizi bijya vya Instagram ni ugenda ku irembo ugaca ifoto yawe paf abafasa bose abanyarupangu abantu bose Imana irarema na cyubahiro cy'Imana kirimo ngaho kuko ni trompette yo kwatira attention aya majambo nitugenda kuva mu ishengero mugabo murabikeneye sinzi kera singere babigira ba Paulo mugabo Eliab yarakora no kige cya Paulo imbere yuko Instagram iba yarakora Eliab no muri conversation muganira uri yaranja ugagacishamwo mbega ntavyo amenye narishuwe ja ayi wizera arishuwe ashimana ni nziza ninza gute ntavyo amenye mbene uraba stati wewe twitandukanye n'isi ne vous conformez pas au siècle présent alléluia muri Amerika mwanyongeye bonus sivyo mwanyongeye bonus quelques minutes sivyo sindenza saa sita mwanyongeye aha ari waranyotewe umviriza muri Amerika n'ibintu bigo bimwe by'Iburaya ugiye gusaba akazi ugatanga CV yawe nom et prénom hari umuntu mu societe akomakomeye acagenda kuri Facebook gutapa izina ryawe agenda kuri Twitter agenda kuri Instagram kuraba ivyo uraba kuraba ivyo ugira like kuraba ivyo partage kugira bagire icyapo ishusho y'uwuriwe nabibwiwe n'umudamu iri muri Amerika ambwira ati jewe ari option yo kunyegeza kugira umuntu mutari kumwe adashobora gutora kubera yanka yuko babona uwo mudamu iri muri Amerika ambwira ati nk'umwe gusaba akazi babonye ibintu partage ndashobora no kabura donc asanga rero bashaka kuraba ivyo partage ivyo ukunda abaririmbyi ukunda nibiki bagaca uza muri interview bagufise gutya bashaka kumenya uri kubera biya mu mazo sosiyete n'ibikora bashaka kumenya iyo ndabwiye ikintu kimwe mubizi iyo ugize like ya like ugize iba enregistré muri Amerika muri serveur niko je tuma mufisi intambara yabaye le propriétaire wa Facebook na no muri Amerika barahamagaye muri Sena siko Mark Zuckerberg araza kwisigura ngo niwe yatumye Trump atsinda baravyemeza ngo yari influenceije amamiliyari bakurikira kuri Facebook gutora Trump byumva kwereke abimenya gute hari abaye émission baravyerekana donc tout ce que tu partages tout ce que tu aimes détermine ta personnalité bacabona uri byumva nimba abantu bo kwisi babibona ndiho nawe ndiho yakubona arakubona neza gusumba uko tukubona twebwe ayo nanga ndabwira ko nimba uguma ushaka ko babone ibyiza byawe ushaka mbiriza kupartage sibibi upartage abantu bawe ufite ku mutima bakunezererwa kuko ugenda ushaka guha umuntu ari mu micungu yakubititse Imana yampaye umubebe wewe wamaze imyaka ataronka weraba iyo umuntu gukunda yikorera umutwaro wawe nagusengera apana kunongwesha mabizi tukira abana batoya muri primaire bakugura ikirato gishasha hafi urarucambaye mu gitondo ugenda wiruka mu ishure rungunya Eliab yatangiye tukira abana ariko ndashaka ndarangije nashaka twumve ikintu kimwe icyo muhe mu Imana akatubwira twige tuve muri 90% bashaka kumenywa bashaka gukundwa bashaka kuva amajambo meza dufute ibintu byose ndiho adashaka buzima bwacu dusenge tumubwira tuti ndiho sishaka
ibintu bitavuye kuri wewe. Sishaka abantu bantera amashugwe cyangwa indabyo. Haleluya. Hari muri kumbaza ngo none ngo wumva gute ngo abantu bo kwisi yose baguma guhezagira bakubwira amajambo meza. Namwishiye ngo icyoma ayo majambo bavuga akaba yavuga mu ijuru. Kuko ayo majambo naho w'imiliyari wo kwisi wo gutera amashurwe akavuga umuntu mwiza orahezagiwe ijuru riravye hirya se zero. Nubusa. Cyo gituma ushaka ko kwandikisha bava kwandikisha mu ijuru. Haleluya. Nimba ushaka kwandikisha mu ijuru funga amatwi kugira ngo bakubwira. Aco bivuze abagutera intege ni vyiza. Ababwira kuri gitangaza ntiwemere kuri gitangaza. Ababwira kuri wa grave ntiwemere kuri wa grave. Ababwira ngo nubaho babwire ati ndi ngaho ambonye ndabaho. Sivyo babwire bose. Ariko gutwi kwawe ufunga uhe umugongo Eliyabu. Uvuga uti ndashaka kumva iki juru rivuga kuri jewe. Mbega ndiho aranezerewe. Mbega ndiho aranezerewe n'amasengesho yanje. Mbega amaposta yanje kuri Facebook ndiho arayibonamwo. Mbega nashoye ikintu kuri Instagram. Mbega ndiho turi kumwe. Yesu yavuze gute muri Jean 8:29 ngo kwera ngo ndamuhimbara ngo ari hafi yanje. Haleluya. Nimba uko ibintu muhimbara rero araba hafi yawe. Nimba ushaka inyungu zawe bakwemere bakuvuge uri kure yiwe. Amen. Siwe yaguhevye niwe wikushize kure. Kubera iki ari hafi ya muhimbara. Ari hafi y'abashaka kumuha icubahiro. Cyo tumavuga ngo nta numwe tuzosangira icubahiro. Haleluya. Ndizera ko hari abantu ngaha n'abantu kuri internet kuri radio byizigiro bagiye kuva mu mugwi wa 90%. Bagiye kuja muri 10%. Bagiye kuma mashimwe bataraba ikintu baza kunguka. Bagiye gushira imbere inyungu zandiho muri vyose. Haleluya. Bagiye guhindura amaposte yo kuri Facebook na statut na Facebook na ma profile. Haleluya. Bagira ibintu bihesha Imana icubahiro kugira bandikishe mu ijuru. Kuko naco byabimaze utumwanya imyaka ngaha ukwandikisha ngaha ku isi gusa kazopfa. Ijye utanga byose tanga wiyumvira mu ijuru. Haleluya. Duhaguruke dusenge turangije. Haleluya. Amen. Amen. Dusenge majambo make gose y'amasengesho. Dusabe ndiho by'ukuri adushoboze. Ndabwire muwasengerwa njewe ndimwo. Ndashaka gushika ahantu ntaguma ndigana na Eliyabu. Eliyabu aje munsi birenge byanje nkamunesha. Haleluya. Mana ndagushima kuri Imana nziza. Uri Imana y'urukundo. Uri Imana ituzi twese. Ndakweretse bano bantu bose bahagaze. N'abari kuri Facebook, abari kuri YouTube, abari kuri WhatsApp, abari kuri radio vyizigiro bose. Ndakweretse Mana. Uri Imana nziza, Imana y'urukundo. Ndasavye Eliyabu muri twebwe aneshwe, abowe. Udushoboze Mana kuva ku 90% tugende muri 10%. Tube aho ushaka ko tuba. Tuguhimbare. Biragoye Bana gufuta ibinezere mubiri. Biragoye gufuta ibitunezera. Kamere yacu irakunda amashimwe, ariko turashaka amashimwe yose adugi waho. Ndavuze turashaka amashimwe yose adugi waho. Ndagushima Mana ku bantu kuragira neza. Ndagushima ku bantu babiri bari kuri internet bari barafata. Magwa constipation, unagwa ijisho. Ndagushima kuba kijije. Uri Imana nziza Mana. Uri Imana ishoboye. Icubahiro n'uganza Mana bibi byawe ubu niyo bidashira mu izina rya Yesu. Amen.